igihe kimwe nari mfise problème financière ari numva atamuntu nkeneye kugora bitewe nuko urabizi turi mu isi usanga umuntu wese afise ikibazo afise agashaka gukemura. Hari n'igihe ugira ukwizigira umuntu ngo ninasaba nakaraza kunti ngurana usanga naka nawe ntaco afise ko n'umuntu. Ico gihe ndaja gusenga ku rusengero ndusha mu mutima atanu mbona mutabazi ndasenga Imana naniwe pe ndasenga Imana amajambo ari muri Zaburi 73 ku murongo wa mbere uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Iryo jambo ricariza rikuraho inguvu z'amabaro wose. Sinzi ko urashika ahantu aho buri kurarira aho buri ko uraboroga hanyuma hakazi ikintu kikefasa mu borogo denku niko byangendeye kuva ico gihe. Ibibazo narifitiye ubwoba, ibibazo narifitiye amakenga, inzira ntabone ko zuguruka ziruguruka mu buryo bw'igitangaza. N'ubu ndacagendera kuri iryo jambo uhoraho niwe mwungere wanje, ko ari we mwungere wanje sinzokena. Kumbe nawe ushobora kuba uri muri situation isa niyo narimwo ico gihe wumva warambiye abantu canke abusabye bavuga ngo wewe turakuzi n'igihe cyose uzokwamusaba. Baza abantu n'abantu, abantu turaruha, abantu turananirwa, abantu duca imanza, abantu turajija, abantu duha uwuduha, abantu dushira aho tubona kenshi natwe tujya gusoroma. Niko benshi akora. Kaba rero urushe, kaba rero unaniwe, mwene data ngira ndagusangiza amajambo y'Imana ari muri Zaburi 23 ku murongo wa mbere avuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Ndambwira uyu munsi ngo uhoraho niwe mwungere wawe ntuzokena. Umva, numwungere si umwungere mu buryo busanzwe, ni umwungere ashoboye byose kandi ni umwungere mwiza azi ibyo ukeneye utarabisaba. Nanye ndiga harya amajambo igihe bisere baje kwiga gitukura bari bugarijwe ntari babona inzira ntari babona uko bagenza, ariko Imana yari yateguye plan, ariko Imana yari yateguye inzira y'ukuntu bakuru harya ahantu, y'ukuntu akura muri imbere z'ingabo z'Abanyegiputa, y'ukuntu bajabutse kaga gitukura. Kuri we ntari babona plan, ntari kuri we bari buje n'ubuzi ubwoba, ariko uraho yari afise plan. Nkuko nawe uyu munsi umeze nkabo, ntubona inzira mu biguhanze, ntubona aho Imana yoca, ariko Imana ni Imana yamifise de solution, yamifise uburyo ikora nk'Imana nyine. Ico gihe cyose sinabona inzira, sinabona uko nobigenza, sinabona uko nova aho hantu, ariko nahise mu gusenga numva ariyo solution nyine mfise. Mwene data ngiye gusengana nawe uyu munsi, nubwo urushe, nubwo utabona inzira, nubwo abantu bakurambiwe, bishoboka ko bakurambiwe, bishoboka ko ufise isoni ryo kuja kubasaba ko igihe cyose bamuja kubasaba. Hari n'abantu ushaka kubanya amareaction ukumva umenga ntosubira kuja kubasaba, ariko Imana ntirambirwa. Imana ntimeze nk'umuntu, Imana n'umwungere wawe. Fata iri jambo uryizigire, urihagarare ko bita ico twizigiye nico tuba, ni ko ivyo twizeye nibyo tuba mu buzima bwa misi yose. Hero uyu munsi wizigire, ufatire ijambo rishe mu mutima, urigendereko kugira ngo uhoraho niwe mwungere wanje, ko ari we mwungere wanje sinzokena. Waba ukenewe ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Wanzara we va mu nzira, uhora niwe mwungere wanje.
muri ico gihe Satani ashaka kuzana amajwi menshi akubwira ngo Imana izocahe, Imana iracahe, kwinzara kwisha, nishure ngo sinzi aho Imana iza guca, sinzi solution zayo, ndi Imana kandi simwe no kubimenya. Ariko ico nzi nuko mu vy'imbiro vyayo ndimwo, ico nzi nuko ifise ko imigambi myiza, ico nzi nuko ifise ko ivy'imbiro vyiza. Ayo majwi ya Satani uyacecekesha ivyo, ugume udeklara prophétiquement, Uhoraho n'umwungere wanje, sinzokena. Uhoraho n'umwungere wanje, muri examen nzopasa. Uhoraho n'umwungere wanje, nzoronka umwana. Uhoraho n'umwungere wanje, iri deni nzorikura mu nzira. Uhoraho n'umwungere wanje, iyi investissement ko ndagira izogenda neza. Uhoraho n'umwungere wanje, iyi business yanje, insécurité yose ufise uyibwire ngo Uhoraho n'umwungere wanje, marke ko nabona inzira irikica inzira. Ngiye gusigana nawe ariko ugira ivyizigiro. Ico gihe sinabona aho Imana ica, ariko ngo nabivuze Imana yaraciye inzira. N'ubu iryo jambo ndaryibutse ndarema, iyo mpungabanye ndarema. Data mu izina rya Yesu Kristo, sengaye n'uno mwene data arushe ananiwe, nibutse igihe nari mbangamiwe, nsugerejwe, ndushe, ntabona inzira, ntabona naho woca kugira ngo ntabare. Mu binkikuje ata solution mbona nokuraho, numva kurondera abantu ko bakubarambira, numva ata hindi solution mfise, ata bundi buhungiro mfise, mpungera kuri wewe. Nasenze ntazi kitava mu gisengesho, ariko uraza unzanira ijambo riri muri Zaburi, ajya sangije mwene data yuko uri umwungere wanje, ntazokena. Ico gihe ivyari bimpanze, ivyari bisugereje, byarazimanganye mu buryo n'ubundi bikabakaba, n'ubundi birondera nkabihebura. Wagaragaye mu buryo bw'ubutwari bukomeye. Ndasengeye mwene data nawe umwihishurire nk'umwungere, umwihishurire nka Jehova Jire, Imana iprovidinga, Imana isatisfeza besoin z'umuntu, Imana ikora itarinze guteguza umuntu ngo ngiye gucaha canke hariya. Mana useruke ku buzima bw'uyu muntu, mwene data kubone, mwene data kubona ukora mu izina rya Yesu Kristo. Ndamusenge kandi gukwizera kwe guhagarare, kwizera kwe gushikame, kurengere ibiriko bimutera ubwoba byose, kurengere situation ari karacamo, ukwizera kwe guhagarare mu izina rya Kristo Yesu. Ndagushimiye, ndagukengurukiye kuri umwungere mwiza. Haleluya, uri umwungere mwiza. Abakwizigiye ntituzokena, abaguhanze amaso ntituzokena, ntaco tuzoba. Nubwo twoca mu muriro, nubwo twocahe, tuzi ko uri kumwe natwe, tuzi ko utubereye maso. Ejo haza hacu, ego haraduteye ubwoba, ego ntituzi ko hazogenda, ariko twizigiye yuko hamwe nawe tugufise, we muremyi w'ijuru n'isi, bizogenda neza. Ndasengeye wariko investisa, Mana bikore, abone investisa mubigenze neza. Uriko arasengera akazi, ndasenze umufashe uproviding akazi. Uriko arasengera uruvyaro, mwungere mwiza, muhe uruvyaro. Muri stock y'ijuru hari abana benshi cyane, kandi baza ku mugambi wawe. Umuntu wese arasenga, uko arasengera urugo, uko arasengera mariage, uko arasengera des situations z'amadeni, ndamusengeye, nsenganye nawe ngo umugirire neza, usatisfeza ibibazo z'umuntu wese agusaba. Ndagushimiye kuri mwiza, ndagushimiye kutigera uhunga abakurondera. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenzemo, amen. Mwene data ureme, Satani nshaka no kudutera ubwoba, ariko aduterwaga ngo ntidutahure Imana iri mu buzima bwacu, ico Kristo yakoze mu buzima bwacu. Ubundi Kristo atugobotoye ku bintu byose, mu buryo bw'imhemu gusa no ku bintu by'ubuzima. Yatugobotoye muri byose ngo tubeho ataco dukiranije. Mw'isi wacu basha turengana, ariko kandi mw'isi turakeneye ibidutunga, turakeneye inzu, turakeneye ibyo dufungura, turakeneye
amabezo twimwe turakeneye amabezo segonde turakeneye ibintu bitandukanye imana izi ko tubikena niko ijambo ry'Imana rivuga ko ntuhungabane imana ikira kwita nubwo utabibona nubwo utabona hica irafise inzira wizigire ko uhoraho ari mwira watazokena weza